abamenyesha makuru ngo bari bakwiye gufatira akarorero ku mweranda Francisco w'Isare afatwa nk'umuvunyi w'abamenyesha makuru muri Ecclesia Katolika. Bivugwa na Patrick Dieudonné, umuhinga mu bijanye no kumenyesha makuru, hari kuri uno wa 24/0 umunsi usanzwe uhariwe uwo mweranda mu ishengero Katolika. Na kane z'ukwezi kwa mbere muri Ecclesia Katolika n'umunsi mukuru w'umweranda Francisco w'Isare, akaba yari umufaransa, umusaseredoti, yabaye umwepiskopi, yongera akaba ari n'umwigisha akomeye wa Ecclesia, nkuko Ecclesia yonyene imaze gusoma no kwiga ubuzima bwiwe n'ivyo yanditse babishimye. Akaba kandi Ecclesia yaramuduhaye nk'umuvunyi w'abamenyesha makuru n'abanditsi, kubera ko uwo mweranda yaranzwe cyane no kwigisha, agatanga inyigisho zifasha abakristo kugira ngo bamenye ukwemera kwabo. Akaba yaragerageje kwiyegereza abantu, kubegera buke buke ngo baje mu kiyago, mu gihe cyane yabayeho igihe hari hatanguye amadini menshi. Ivyo rero vyatumye yandika cyane, yakoresheje inyandiko, arandika inyandiko nyinshi agendera zirungika hirya no hino, mbere yagendera dicisha no munsi y'imiryango y'abantu kugira ngo bamenye ukuri, bamenye inyigisho z'ukuri zigororotse, kuko havugwa byinshi hakaba handikwa byinshi. Ico gihe Ecclesia yabonye ko yoba ari we muntu wa mbere yatanguye kwandika ibintu, arondera kwandika ukuri kugira ngo abantu bamenye ukuri. Inyigisho rero irimwo nuko abamenyesha makuru bafise umuvunyi wabo, uwo Francisco w'Isare yagerageje kwigisha ukuri, kugendera ukuri, kugwanira ukuri ngo abantu ntibahube. Yamuduhaye ko nk'umuvunyi, bisigura kumenyesha makuru abwirizwa nawe kuvugisha ukuri, kwandika ukuri, kurondera ukuri mu gihe arimwo naho abaye. Twagerageje kubizirikana mu vyigwa vyatanzwe, ingene umuntu atavuga ukuri atabari abereye yuko muyaga, kuko abariko araguhuvya, abariko arakwica. Abamenyesha makuru bafise uruhara rudasanzwe rwo kurera abantu, rwo kubigisha, rwo kurera igihugu cose. Cyo ituma rero ikinyoma nticigisha, ntikirema, ikinyoma ntikirera, ikinyoma ntigiteza imbere abantu. Umumenyesha makuru arashobora kuvuga ukuri kose? Oyaye, ukuri n'ukuri. Ukuri kubisanzwe ni ibintu bihura n'ibiriho. Mugabo ukuri kuba mu gihe ukuri ukuvuga ukubwira abantu, nugufata abantu kubwira abaribo, nukukuvuga ufise intumbero. Ukutavuga byose ntibisigura kubesha, ukuvuga byose ntibisigura kuvuga ukuri. Ukuri mu kukuvuga ugerageza gushikiriza ibintu uko biri, ukavuga ibikenewe, ukavuga ivyubaka, ntuvuga ibitari byo ngo niho uri kuravuga byo, ngo niho ugize neza. Mumenyesha makuru yose uvuga byose, mumenyesha makuru uvuga ibikenewe, akavuga ivyubaka abantu, ivyegeranya abantu, ibateza imbere. Hari ivyo tutavuga ari byo kubera bidakenewe ko tubivuga. Ego me nivyo muga ntibikenewe, ntisinabeshe, navuze byo bikenewe vyubaka abantu. None rero urya mugani uvuga ngo ukuri kose ntikubereye kuvugwa, ntuduhurusha go kubesha. Kandi Francisco w'Isare aratwereka neza yuko umuntu abesha arashobora kwica, umuntu atanka kuvuga ukuri arashobora gutuma abantu bagwa mu ngorane zitarizo. Twebwe abamenyesha makuru dusabwe kuvuga ibintu uko biri, ntibisigura ko tubivuga byose, ko byose ntiba bikenewe kuvugwa. Aha mwomenya ko umwuga wo kumenyesha makuru ari umwuga ufise ubugi bubiri. Iyo ukozwe neza urakiza ibitari bike, iyo ukozwe nabi naho ukica byinshi.